kirazira gutebuza abamelankolike kuko ijambo ryose umubwiye arifata wose murumva ingene Imana yaturemye ari turi beza ngo twuzuzanye mu butandukane bwacu. Ushobora kuba wararenganije uwo mwubakanye umuhoye uko Imana yakuremye, ushobora kuba wararenganije abana bawe ubahoye uko Imana yabaremye, ushobora kuba wararenganije abakozi b'Imana, abapasiteri, abavugabutumwa bakurongoye ubahoye ko arabasange canke abakorerike canke abamelankolike canke abaflegmatike. Ushobora kuba bakunzi bahora CANAAN TV, turanezerewe kandi gusubira kuza ngo tuganire. N'ubu tubafitiye wa mushitsi wacu yatuganiriza ibiganiro vyiza byafashije imitima yacu. N'ubu rero yagarutse, umushinga yitwa Gervais yagarutse cyane kuza kutuganiriza. Ariko imbere yuko tuganira reka tubanze dusenge, kandi turamusaba wenyene abanze dusengere kugira ngo Imana ize kubana natwe muri kino kiganiro kandi gishobore gufasha n'imitima myinshi. Karibu. Imana yacu tugushimiye kuri Holy CANAAN TV washize hafi yacu. Tugushimiye muri uyu mwanya w'ikiganiro kidufasha kunguka ibitari bike. Ubane natwe, ubane n'abariko baratwumviriza, ibyo tuza kuvuga bihindure ubuzima bwa benshi. Urakoze kubikoze, ndabisavye ndavyizigiye kubwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Ego rero turagushimiye kandi tuguha n'ikaze kuri ino mboneshakure yacu. Nukuri wagize neza kutwitaba, none n'ubu twashaka ngo ukomeze kutuganiriza kuko uyu munsi abantu benshi barananirwa kwimenya canke kumenya abo bubakanye. No kuvuga iki? No kuvuga ko burya caractère y'umuntu na temperament y'umuntu biratandukanye kandi biratuma n'umuntu ashobora kwifata ukuntu bishobora kubaza uwundi. Rero n'ubundi ntamenye ko inyifato yiwe itari kwiramuvaka ariko ari kubera uko ameze. None washobora kudusigurira itandukaniro rya temperament na caractère? Mugize neza cyane gusubira kuntumira. Ndashishikara gushimira abarongozi ba Holy CANAAN TV, nkashimira abadufasha mu buhinga bw'ivyuma kubw'uwo mwitwarariko wo kugira ngo tubeho ubuzima buroraniwe cyane cyane ingo n'imiryango. Ikintu gikomeye nagomba kuvuga, kwimenya ni ikintu gihambaye. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo iyo umuntu yimenye ntaba agitsindwa n'urubanza. Kwimenya ni kimwe mu bintu bituma dushobora kubaho neza. Kumenya ico uri n'ico utari. Hanyuma abarundi nabo baravuze ngo ntimenya niyo ntinegura. Abarundi bari baciye ubwenge cyane. Urumva rero kwimenya bituma umenya aho wo kwinegura. Iyo umaze kwinegura uca ukora urugendo rwo guhinduka. Ariko iyo utineguye, utimenye, ntiwinegura, uca unegurwa n'abandi. Hanyuma abandi nabo batinegura, nabo bakanegurwa n'abandi. Dufise communauté rero irimwo kunegurana. Iyo ugiye kuraba usanga abantu bamenye Imana buzuyemwo kunegurana no kuvugana, n'abatayimenye nuko. Uca usanga rero communauté irimwo chimere nyinshi kubera iba yuzuyemwo abantu batimenye. Umuntu umwe yaravuze ngo umuntu azi abandi n'umuhinga, ariko umuntu yiyizi n'umuhanga. Doko nukuri. Ati umuntu yimenya kitsinda. Abatsinze urugamba rukomeye. Nuko rero kimwe mu bituma abantu bashika kure mu buzima bwabo, kimwe mu bituma abantu bashobora kubaka ingo zinezerewe, kimwe mu bituma abantu bashobora gukora ibyo bajejwe neza, kimwe mu bituma abantu bashobora gukora ubutumwa neza, nuko bimenya. Bakamenya imero yabo, bakamenya uko Imana yabaremye,
bashobora kwivumburamwo ibintu vyiza bakwiye guha agaciro, bakwiye gukomeza muri bo no kumenya intege nke zabo kugira ngo bagende barazikosora. Ica kabiri bituma batahura bagenzi babo. Mu vy'ukuri ntitwaremwe co kimwe. Imana yaturemye mu butandukane kugira twuzuzanye. Igihe twoshaka ko utu tuntu twose dusa vyoca biba bibi. Utu tuntu tubiri turabanye kandi tudasa mu butandukane bwatwo. Na twebwe nuko rero dutandukanye mu mero. Imero nico bita temperament, kandi ni zine. Tukaba zitandukanye na caractère, kuko caractère ni nimero guteranya ibidukikije. Imero ntihinduka ariko kamere irahinduka. Benshi rero abakorana canke ababana mu rugo twama tugwana kugira ngo uwundi ahinduke. Jewe simpinduke ariko uwundi ahinduka abe nka jewe. Ariko kumenya ibi bituma utakigira uruhagarara n'inguvu nyinshi ngo uwundi ahinduke, ahubwo bituma unezerererwa inkomezi ziwe n'inkomezi zawe, hanyuma ukagerageza guhindura mu bijanye n'intege nke zawe, nawe akagerageza guhindura mu bijanye n'intege nke ziwe, mu kubaka ubuzima bunezerewe. Urakoze. Ego, none woshobora kubidusigurira izo ntuze zarizo, izo temperament, nizo caractère bameze gute mu bantu? Woba dusigurira abari bungene bameze? Dufise imero zine. Imero zibiri za mbere nimero tuvuga z'abantu bugurutse. Izo mero iya mbere no kuvuga nabihuta. Abihuta tubita mu gifaransa n'abasange. Tubita bihuta canke abatezi b'inkuru kubera ibibaranga. Imero igira kabiri ni y'abakorerike canke umukorerike mu kirundi twovuga umunyeshaka. N'umunyeshaka. Kubera ibimuranga usanga ari umuntu afise ishaka ryinshi. Ndazakubigarukako. Abo n'abantu bugurutse, n'abantu bashobora gushikiriza ivyiyumviro byabo, n'abantu umenya ingene bamerewe, berekana ibigumbagumba byabo. Ariko imero zibiri zikurikira nimero z'abantu bugaye, abo twita ba introverti, ni ukuvuga ibintu byose bikorerwa indani muri bo. Aba ba mbere ibintu byose biragaragara inyuma, ariko aba ba kabiri ibintu byabo bikorerwa indani muri bo. Tubita aba mbere tubita ba extraverti kubera bara exterioriza, barashira hanze uko biyumva. Aba kabiri tubita ba introverti kubera ko uko bameze, ibyo biyumvira, ibyo byose bikorekera muri bo. Abo nabo n'aba melancholique. Aba melancholique mu kirundi no bita barimbuzi. Abantu barimbura. Hanyuma n'aba phlegmatique. Aba phlegmatique n'aba ko bita abikwega kubera bakora ibintu bitonze. Nizo mero zine. Ego. None woshobora gusigura neza temperament imwe ingene imeze, ingene uyo muntu, ingene ushobora kumumenya, ingene ushobora kumwihanganira, donc woshobora kubisigura kugira ngo umuntu ashobore gutahura neza ko abonye uwo muntu amenye ingene amufata. Kuko hari abantu usanga basekana kubera. Reka duhere ku mero ya mbere. Iyo navuze umusange navuze yuko ari uwihuta canke umutezi w'inkuru. Inkomezi ziwe muzumvirize. Abasange n'abantu badasanzwe, n'abantu bafise inkomezi nyinshi, yaba umugore canke umugabo. Ica mbere mu nkomezi ziwe abasange n'abantu bavuga amajambo menshi. Umusange ntashobora kubura ico avuga. Iyo muri kumwe ntiwumva ko ntiwoshobora kugira irungu muri kumwe n'umusange. N'abantu baryoshe bafise morale. Ica kabiri berekana ibigumbagumba byabo. Umusange iyo afise ikimubabaza urabibona mu maso,
biramworohera kurira, biramworohera gutwenga iyo aryohewe, ababarana n'uwubabaye, akanezeranwa n'uwunezerewe. N'abantu bakundana cyane. Mu mbeho ashobora kuguhebera umupira yambaye kandi hari imbeho, ashobora kuguhebera ibyo yari gufungura. N'abantu bafise ikibabagwe cyinshi, kandi berekana igishika. Yaragukumbuye arakuramutsa n'igishika, arakwereka nyene, urabibona ko nawe we yaragukumbuye, ntibashobora kubinyegeza. Ntaco yinona. Nashobora kuvuga ngo naka twarapfuye akantu ngo none ngo ngira hava ngirira nabi. Oya, n'abantu ataco binona nyene babayeho, usanga abayeho mu buzima atagwikekwe agendana. Badudurirako, badudurirako, ntasigara arakuvuga wagiye. Ari ikintu kitameze neza arakikubwira, ari ikintu kimeze neza arakikubwira. Kurya twavuze ko berekana ibigumbagumba, nta kubikira inzigo, nta kubikira akazikira. Oya, n'abantu bugurutse, barugurutse, ntushobora kuyoberwa iciyumviro ciwe. Ari ikintu yemeye, urabona ko acemeye. Ari ikintu yanse, nyene aracanka ukabimenya. Mugabo mwaganiriye ntugumana amadute ngo yemeye ngo canke yansoya. N'abantu rero bafise igikundiro, abantu benshi barabakunda kubera uko kuntu bugurutse, kubera uko kuntu bakundana, bafise impuhwe, kubera uko kuntu nyene bafise morale, uko kuntu batwenza, bakogwa ko n'ingoga. Iyo umubwiye ikibazo ufise, akogwa ko n'ingoga. Hama rero ikirushirije mu kazi ka minsi yose, biraborohera kwigisha. Ibintu byose biri ngaho bishobora kuba materiel didactique. Ariko arigisha ntimumusinzirana, bigisha neza. Biraborohera cyane iyo bari mu bikorwa bashobora kuvuga, kandi ikindi kiborohera n'urudandazwa. Biraborohera kudandaza cyane kubera ko naho wowe udashaka kugura ugenda uguze, nakubwira ko ikintu ari ciza. Yego, urumva rero n'abantu bafise inkomezi nyinshi. Waragira ubuntu bwo kubana n'umusange, ukaba ufise uwo mwubakanye w'umusange, izi nkomezi zose no kuziha agaciro, ukaraba ibi bintu ashoboye, ukamufasha kubikuza muri we, ukamufasha kubikuza, kubera ko bishobora kuba isoko ry'umugisha ku rugo rwanyu. Ari umwana wawe w'umusange, ukwiye kugerageza gukuza ibi bintu byose twumvise afise. Ariko rero naho biruko, barafise intege nkeya nyene, nkuko tuvuga intege nke. Ica mbere bibwiriza gake, bibwiriza gake. Si kenshi agira plane ngo avuge ngo apange ibintu vyiwe vyandike, avuge ngo nzokora iki niki niki kw'isaha iyi n'iyi n'iyi. Oya, ivyo birabagora. Ica kabiri usanga ari nyamujirya nino, kubera zampuhwe n'urukundo bafise, ashobora kwemerera abantu nka batatu ikintu, ugaca usanga kibereye umunsi umwe. Iyo kibereye umunsi umwe rero haca buri cajamwo n'icareka. Ica gatatu, nta rutonde agira, ngo usange ngo akantu kose ngo araza aho gapanze. Oya, ariko uko biba bipanze nyene biba bibaryoheye. Ariko gufata umwanya ngo avuge ngo iyi minsi ibiri nzoba ndiko mpanga utuntu twose, birabagora. Hanyuma ikindi, birabagora kuguma hamwe, birabagora kuguma hamwe. Dufate ko muri mu nteguro z'ibintu kanaka, kabona umugwi umwe uri hajya, uwundi hajya, uwundi hajya, bagomba kumenya byose ibyo bariko barakora. Stabilite rero iramugora. Ni nk'uko binabagora no kuguma mu kintu kimwe. Ashobora kuba adandaza ifi, mugabo yumva n'inyama akashaka kuzidandaza, yumva n'imiduga nayo ukamenga yojamwo. Biramugora rero kuguma mu kintu kimwe. Hanyuma ndabibazwa kenshi, urasanga bafise ugwangara. Uko kuntu bakundana ashobora kwakirira ibintu byinshi rimwe, hanyuma akavyibagira. Abantu rero bashobora kuca bavuga yuko ari umuntu afise ugwangara.
ikindi rero gihambaye mu ntege nke zabo bararenza urugero. Ashobora kukubwira namba ari umudandaza ati iki kintu ntahandi wokironka atari ngaha. Mu Burundi bwose nta kihari atari ngaha. Dufate ko ari amazi kinje ashobora kukubwira ati nta yandi mazi aba haryoshe ataraya mfisa. Bararenza urugero, umubwiye ati ahantu mwari hari abantu bangahe, avuga ati bari amasinzi n'amasinzi, kandi bari nka 50. Avuga ati amamodoka yari yakubise agakinja kandi yarane. Bararenza urugero. Ikindi n'ibisesago, uku kuntu bafise umutima w'impuhwe bakogwa ko n'ingoga biraborohera no gutanga ibintu byabo. Washobora gusigara atakintu afise mugabo ibintu byiwe akabitanga, hanyuma uko kuntu nyene usanga ibintu byabo bitari ku rutonde, kenshi baracegwa bivanye nuko abasange barakunda gushaza, ashobora kwigera nk'impuzu 5 naho yoba umugabo w'umusange. Kandi uko kuntu bakundana ashobora kuba yaraje agahurira mu ibarabara n'umuntu baherukana kera bakaca baramukanya iminota 10. Ibyo byose rero bene utwo tuntu dutuma bacegwa. Umusange rero mwumvise umukorerike nawe ameze gute? Umukorerike nawe inkomezi ziwe nkiri ngaho, imero zose zifise inkomezi kandi zifise n'intege nke. Mpejeje kuvuga umusange mwumvise ubushobozi bwiwe n'intege nke ziwe, ariko hari icyo akwiye gukora kugira ngo agire ekilibre. Icya mbere ni ukumenya kwigumya mu bintu byose, ibintu ntabivuge uko yabyumvise, kubera ko abasanga uko ari abatezi b'inkuru kandi bagira ikibabagwe cyinshi. Ushobora guhura n'umuntu akamubwira ikintu cy'ibanga akumva kiramubabaje cyane ku mutima, nawe akaca akibwira uwundi mugenzi wiwe kugira yumve ko bobabarana. Uwo mugenzi nawe ashobora kuca akivuga ahandi, ukaca rero usanga wa muntu bisubiye kumushikira agakomereka. Rero abasange bogerageza bakigumya, ariko kwigumya ni nk'ukwiniga, ni discipline ashobora kwitoza igihe kirekire. Icya kabiri bakwiye guca bugufi. Umusanga bafise inkomezi zituma yumva ko ivyo bintu bishobora gukunda, ugasanga rero abikoze uko avyumva kugira ngo bikunde. Hari igihe rero bibagora guca bugufi kubera biyemera. Rero twobasaba ko rimwe na rimwe hari igihe usanga bikenewe ko boca bugufi bakumviriza n'iby'abandi canke bagakorera no ku by'abandi. Hanyuma ikindi, kuvuga make nabyo hari igihe biba bikenewe, ariko biragoye kubera ko umusanga ashobora kuvuga akaba ugahakwa namba inama itwara iminota 45, umusanga bashaka kuvuga nka 40 wenyene. Nawe rero yo kwishira kuri discipline, akagerageza ko rimwe na rimwe yoza aravuga make. Hanyuma ni byiza ko yo kwimenyereza kudashira ku mugaragara ivyo yumvise byose, hanyuma gufata ingingo no kuzitwararika, kubera ko twavuze ko umusange bimugora kuguma mu kintu kimwe. Rero iyo ahuye n'ikindi kimukatisha ashobora gukata vyoroshe. Nk'akarorero, umusanga ashobora kuba yaragiye ku kazi kiwe, bakaca bamubwira uwundi muntu agwaye, agahura n'abagiye kumusuhuza, akaca abanza kujayo kandi hari abamurindiriye. Rero bisaba ko muri ko yo kwimenyereza nawe kugira plan, ati nzokora ibi mu gihe iki kanaka, akagerageza kuvyubahiriza, ariko biba bigoye, ariko ni discipline yishirako. Ego. Okay, komeza kuyindi. Reka ngende kumukorerika inkomezi ziwe n'umuntu afata ingingo, avuga ati iki kintu jewe nzogikora.
izo ni inkomezi zidasanzwe. Igiciro cyose byomusaba, ingufu zose byomusaba, ico kintu ahemuka ari uko agishitseko. Muri make ngombye kuvuga ko ari inshigwa rimenetse, ico yisinye, ico yishizemwo, naho hoza bamuca intege ni ngombwa gikora. Ica kabiri ni umuntu akunda kwibako, umuntu akunda kwibako, akavuga ati abandi naho batobimfasha nzovyikorana, maka bikunda. Ica gatatu ico yitumye aragishikako kubera izo nguvu nyinshi akorana, kenshi ico yihaye aragishikako. Ni umuntu yidebruye. Umukorerike barakoresha article 15 avuga ati vyansaha namba mbuze urushinge rwo gushona reka nconge igiti. N'abantu bakerebutse cyane, bari dynamique, umuhaye barubahiriza deadline. Mugani sawa vraiment. Barubahiriza deadline. Ushaka ko ibintu byawe bizokorwa mu mwanya washinze ubiha umukorerike, kubera arabwira n'abandi ati turabikora maka bihere. Hanyuma bagerageza hose. Ijambo rivuga ngo ntibikunda, iwe ntibikunda ntarikunda. Vyansaha byanshyize mu mashi yashira mu migere. Hanyuma n'abarongozi beza uko kuntu bubahiriza ikiringo. Yego, barakoresha cyane bakashika kuri resultat bifuza. Hanyuma n'abanyamwete bashobora gukora ijoro n'umurango kuruvi kw'ico bisinye bagishikako. Hanyuma n'abizigirwa kandi n'abantu biyemera, bakubwira ati uko bizogenda kose bizokunda. Murumva ko nabo bafise inkomezi nyinshi cyane. Ari abagabo bameze uko biba ari vyiza, ari abagore bameze uko biba ari vyiza, kubera ko murumva ko bashobora kugera ku bintu bihanitse mu kiringo atari kinini cyane. Kandi abantu benshi turakunda abantu bubahiriza umwanya, ariko ni nk'uko dukunda ba bandi babasange. Turakunda abantu baturyohereza umunsi, turakunda abantu badutwenza, turakunda abantu badufasha mu bihe bibabaje. N'abakorerike rero n'abantu bitanga n'inkomezi zabo zose, kandi sosiyete ibikunda abantu nk'abo. Intege nke zabo ni nyamwigendako, kandi nyamwigendako ntarimira impeshi. Namba ari umugabo aravuga ati nzovyikorera, none amaze kuvuga ngo azovyikorera byose mu rugo, umugore aca avuga ati nta kibanza mfise. Umugore aravuga ati nzovyikorera, iyi nzu nzoyipangira canke nzoyiyubakira umfasha utamfasha. Muri ico gihe ucumenga umugore agombye kudomina, ariko no kudatahura. Iyo aba twabitahura twari kuca izi nkomezi tuzifata ko ari umutahe w'urugo dufise, aho gufata ko ari ibintu bibi. Benshi rero bafata izi nkomezi dans le sens négatif bakabihomberamo. Nagira mpore abamaze kubihomberamo. Benshi bapfa inyungu abandi bagapfa ubuhombe, ariko ibi ni inyungu. Intege nke zabo zigira kabiri, barakunda kwigumana. Kandi mu nama y'abandi bantu benshi hashobora kuvamwo iciyumviro ciza gusumba ico ciwawe. Ica gatatu c'intege nke ni ntagondwa. Iyo ikintu yapanze wewe utacumva aca abona ko uriko uramugwanya. Ushobora kumubwira ati ntuje aha n'aha n'aha, ngo ufate inzira yo muri ville nk'akarorero, apfuma afata iyo mwijenda canke ahandi, mugabo ukamwumvira hahandi. Ni ukuvuga mu zindi ntege nke zabo barafise amayeri, ico twita hize. Vyanse ku neza baca ahandi hantu, mugabo bagashika ku co bashaka. Hanyuma kenshi n'igitimbe, hako ikintu yapanze kitokunda aravuga ati wopfa umunyica, uru rugo nopfuma ndaruheba. Urumva muri ico gihe hari igihe usanga iyo ngingo wafashe ari mbi, ugasanga itumye urugo rwawe rwononekara canke abana bawe batakwiyumvamwo. Ikindi kintu naco barahemana.
barahemana kubera ko wewe aba akora cyane, agakoresha ingufu, agakoresha ibishoboka byose, agashika ku maresultat. Ababona yuko abantu batabishikako ari binebwe, ari abantu badakora, ari abantu badaciye ubwenge. Gutyo rero ugasanga reka ndababwire, wasanga nko ku ishure umuntu akavuga abonye arihuka ivyuka saa moya n'inusu, mufise ikibazo saa mbiri, ngo wowe sha wabimaze. Nawe yaraye ariga ijoro ryose, yaje kuryama saa 10. Nawe ariko aravuga ati none nk'izi saha za kwandika iki? Ariko rero baragira ubwibone kubera ibyo bintu baba barashitseko. Izo nazo ni intege nke zabo. Iyo turavye mu gitabo c'Imana dusanga umusange yari Petero. Petero yari umusange, yaragaragaza ibigumbagumba vyiwe, kandi yarahamorara abandi bigisha, ariko yarahindagurika. Abuze Yesu gatoya yabasubiye kuroba, Yesu yaza akatapfukama imbere yiwe, gutyo gutyo. Umukorerike turabona Paulo icyo yishizemwo, naho bamubwira turapfira, yavuga ati naho nopfa nta kibazo, gupfa n'inyungu. Kandi bose turabona ko bagize akamaro mu gikorwa c'Imana. Turabona Yosuwa yari umukorerike, hako adaheza abansi biwe yavuga ati zuba hagarara nawe kwezi hagarara. Bose rero Imana yaturemye muri ubwo butandukane kugira ngo dufashanye. Ico duhanura abakorerike no kugerageza nabo guca bugufi. Ntibumve yuko ari bo bashoboye bonyene, naho bafise ibyo bashitseko. Bamenye ko atari bo babishitseko bonyene, hari n'abandi bashitse ku bindi. Bace bugufi. Ikindi ca kabiri no kumvira. Birabagora kumvira cyane, kuko bibagora gukura mu mutwe ico bamaze gushira mu mutwe. Ica gatatu bogerageza kugwiza urukundo. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Rero uziko umukorerike yavuze ati negerezwa kubaka inzu. Mushobora kwicwa n'inzara, ariko arunda amabuye gusama ko inzu yiwe yuzure, akazoca kuyuzuza mwifuza. Bakavuga ati umwana nibagombe bamwirukane mugaya mahera nayageneye kubaka inzu, tutaronsa ahandi dukura yandi. Bishoboka. No kugira ubwitonzi. Ntibiyumvire ko abandi bose babwirizwa guca bakora nk'uko, kubera hariho abatabishoboye, turatandukanye. Kwiyorosha mu bintu rero nabyo biba bikenewe. Ninde yiyumvise ari umukorerike? Abantu benshi arakunda kuvuga ngo je nari umusange, ngo mugabo ngo izo ntege nke ngo zijemwo ngo ncambona atari jewe. Taravuga ngo jewe ngo ndabona nari umukorerike, ngo mugabo ngo izo ntege nke zije ngo ncambona atari jewe. Abantu rero turakunda inkomezi gusa, ariko n'izi ntege nke n'izi wacu. Kandi Imana yaturemye idukunda. Nari ndababwiye mu ntumwa za Yesu harimwo abasange, harimwo abakorerike, kandi bose bakoze igikorwa c'Imana, kandi tuzohurira mu ijuru. Yego. Imerigira gatatu n'abamelankolike, abantu barimbura. No kuvuga ngiye muri za mero zugaye. Yego zugaye. Icambere ubonera ko umumelankolike canke umuntu arimbura afata umwanya muremure wo kwiyumvira ku bintu. Biramugora gutanga inyishu, biramugora kuvuga ico akeneye. Ariko muri izo mu nkomezi zabo, inkomezi ya mbere ikomeye n'abantu bagumye ibanga. Ikintu mubwiye nta muri coffre fort nuko zifise n'imfunguruzo. Ushide mu kaburi. Yego. Ntuzocumva handi. Baragumya ico wamubwiye. N'abantu beza bagumye ibanga, n'abantu bo kubitsa ikintu cawe. N'abantu bigumye. Haba ari ikintu kinezereje, ntasambuka ngo oya. Haba ari ikintu kibabaje, n'abantu bigumye.
mu mico yacu barakunda umuntu yigumye ariko sinogenda ntabivuze izimero zibiri za nyuma z'abantu bugaye n'abantu bakarigwa n'indwara zo mu mutwe kubera batabiserura ibyo biyumvira hanyuma n'abantu bashishoza cyane sont analytique akantu kose kaba gatoya n'abahinga mu kuraba amadetaye ushaka umuntu akudekorera ushaka umuntu agupangira ibintu neza uzorondera umumelankolike ibintu byabo byose usanga biri ku rutonde n'abantu bihweza cyane n'abantu bakogwa ko vuba nabo ubumubwiye ikintu kiramukora ko n'ingoga n'abantu bumva vuba kirazira gutebuza abamelankolike kuko ijambo ryose umubwiye arifata hose nico gituma umubwiye ijambo ribi riragorana cyane kuko twavuze ko ari abantu babika abantu bagumye ibanga hanyuma bakunda ibintu biri ku murongo ukunda ahantu hapanze genda ku mumelankolike ikintu cyose uzogisanga haco kandi gisukuye umumelankolike umukoreye mu bintu naho yoza haheze umwaka azovuga ati ahantu hariho uwahaciye uzi ko umumelankolike ashobora kukubwira ati genda mu cyumba canje mu kuboko kw'ibubamfu urahabona akabati ukore mu karumware kagira gatatu urasanga y'ibitabo harimo zingurura igitabo kigira gatatu muri page y'umunani uraza kuhasanga urushinge ucurunzanira abazi ibintu byiwe byose uko bipanze naho biri n'abanyakuri n'abantu bakunda gushaza kujanisha hanyuma nabizigirwa bavugisha ukuri n'abantu kubera uko kuntu biyumvira cyane n'abantu batanguza ibikorwa usanga aribo bagiye baratanguza amashirahamwe ari abantu batanguje ibikorwa kanaka bari mu bantu bafonda indirimbo kujya kuntu bamara umwanya munini bobo ibintu byabo bibera muri bo ni nk'imashini biri kwirayungurira ibintu amazina indirimbo z'Imana ibicuba amapoezi kenshi abantu bayagira usanga ari abamelankolike urumva n'abantu beza abahinga baravuga ko abasava benshi bava mu bamelankolike yego cyane muri Bibiliya turabonamwo abamelankolike uwa mbere tubona ni Mose yari umumelankolike ubona igihe Imana yamubwira ati Mose ngomba kugutuma yavuga ati wowe urinde nyibwira izina iyo yaba umusange ntavyo yavuga yavuga ati yo ndahaza haba iyo yaba umukorerike nawe yavuga ati sikizima mfise inkoni aho barashishoza cyane baba bafise amakenga hanyuma intege nke ziwe umumelankolike agaragara nk'ubushavuye urakunda gusanga utuntu beno ngaha turongo biragoye kumenya ko aryohewe canke ashavuye hanyuma barikunda birabagora gutanga hanyuma baragira udusoni baragira isoni nko mu nama kandi baba bafise ivyiyumviro bitomoye ariko ngo aduze urutoki mu nama canke kw'ishuro ya ntibaduze urutoki ukunda gusanga biyicarira n'inyuma canke hagati hanyuma baboneka nk'abakanyi iyindi ntege nke yabo bagira nakazikira ntibarekura arakubwira ati hari 92 turiko turajana kandi ari kuzuba uransiga ari bufise umutaka nkaza ndakwiruka inyuma ati muri 2003 naho tuja mu rubanza baduhifana ishushe niyikanye wowe ucunwikanye kandi ari jubona nari ifise icuya ati 2008 akakubwira tubonaho 2023 umbariye ibyo urumva rero baragira akazikira kubera uko kuntu batibagira barikumirako abashaka ibintu byose bitumbera iwiwe barugaye bafise amakenga ku bintu nka byose aravuga ati
uyu mugabo antaniye igitenge akizanye kubera iki uyu mugore nsanze yateguye ibi ubwo ntacyo bacabaye yemera abonye nka Toma yemera babonye kubera avuga ati sha mu mwaka uheze wambwiye iki ntiwakigira hirya y'ejo nahumbwira iki ntiwakigira n'ibyo nzovyemera ndabibonye. Urumva rero nabo bafise inkomezi nyinshi, bafise n'intege nke ariko bari mu basava, mu bantu batanguza ibintu. Hari ico tubasaba kugira ngo bamere neza no kugerageza kwerekana umunezero. Nambura umumama umuntu akaba yakugendeye, gerageza wimenyereze kwidigadiga. Kwa nyuma namburi n'umupapa, gerageza kwerekana ko ukeye, gerageza nyene gushuhira abantu kubera ko hanyuma ica kabiri no kugwiza urukundo, wiyumvira iby'iwawe gusa, wiyumvire n'iby'abandi. Hanyuma abamelankolike birabagora kwizigira ibyiza. Niyo bakoze ikintu abafise nka plan B na plan C na plan O, avuga ati nikitakunda uku nzoca ngira uku. Mu gihe umusanga bikora bikunze n'isawa, bidakunze naco. Hanyuma umukorerike nawe abavuga ati bitegerezwa gukunda, ashobora kubomana navyo bikamuhitana. Ariko umumelankolike nawe agira plan nyinshi, ivyo navyo biraruhisha. Yogerageza rero nawe kwizigira ko bizogenda neza. Hanyuma akwiye kugwiza umwete. Ikindi kibagora no guharira, ukuntu baguma bibuka melankolike birabagora guharira. Yego. Okay, aba phlegmatique rero nabikwega. Igituma bikwega baba bafise ibintu twita phlegme mu maraso, ibintu birenduka, bituma bakora ibintu byose bitonze cyane. Nk'abasange rero baba bagomba umuntu akora nkabo, abangutse nkabo. None umufregumatike woca umuvoma amaraso yose naho yocapfa. Hanyuma iyumvire tubaye abakorerike canke abasange twese canke abamelankolike, isi yoba ari mbi. Hanyuma urumva rero abafregumatike kubera uko kuntu baremwa, bafise phlegme mu maraso, baritonda. Inkomezi zabo n'abantu bahoze, nta ruhagarara bafise. Aravuga ati ibi bihe turimwo bizohera. Ubwo ati ubuzima tubayeho dushimu baratekanye. N'abantu batekanye bafise impore. Hanyuma ica kabiri mu nkomezi zabo nta ruhagarara. Ntushobora kuza ngo biracika. We ubona ari kwa kundi uko wamubonye mu myaka iheze, n'ubu ni kumubona. Si abantu bahindagurika. Iyindi nkomezi yitwararika ivyo ajejwe, ntiyinjira mu bintu vy'abandi. Oya, namba mwamujeje ati wewe uzoraba intebe, ntaja no kuraba amameza. Oya, araba ivyo nta mu bisanzwe ntagora abo bari kumwe. Hanyuma iyindi mu nkomezi ziwe akora neza. Abantu bakora neza ivyo bajejwe, bari efficace, bashobora kubitevya kubera uko kuntu bubatse, ariko abiguhaye biguha bisukuye kubera barabimara ku mwanya. Ntibataye ivyo ngo baje kubindoya, babanza kubiheza. Hanyuma ntibarenza urugero. Ico umubajije nica kwishura mu ijambo rimwe. Mu gihe umusanga ashobora kuvuga ati urubanza rwarimwo abantu isinzi, warakubwira ati harimwo 120. Batanga inyishu itomoye irashe ku kibazo. N'abanyamahoro. Hanyuma ntibasesagura. Oya, ibintu wabajejwe biguhuko, utwatunze araducunga. Ntibasesagura. Menya kutujera neza. Yego. Intege nke zabo ni ngumyi.
nawe ntiyiha ariyima biba bigoye kwaha abandi. Intege nk'igira kabiri ntibafata ingingo, aba ingingo bazifatirwa n'abandi, nico gituma bakorera kuri cahier de charge. Ibyo wamuhaye n'ibyo azokora, atavyo wamuhaye nabyo akora, n'abanebwe mu yandi majambo. Hanyuma n'abanyabwoba, si wa muntu yo kwiyumvira ngo atangure ibintu, aguma abona ko umenga bishobora kutagenda nabi, kutagenda neza, barikunda. Hanyuma nta kimukanga, oya yumvise induru hajya aravuga ati sikizimita ariko iravugira ngaha. Hanyuma ndabibaza barikwega cyane kubera uko kuntu bubatse muri bo. Icyo tubasaba ni iki: cya mbere no kugwiza umwete, bakagerageza bakinanata. Icya kabiri bogerageza kugira siporo kugira bagerageze kuraba ko bobangukana buke buke. Hanyuma bakwiye kwemera gufashwa, kubera ko bageretse ko bikwega hanyuma ntibemere gufashwa bashika kuri bike. Kubera ko umufregumatike ushobora kumubwira ati none kuko iba mu nzu y'ubwato, akavuga ati ariko ntiba kandi isusurutse. Rero bakwiye kwitwararika ibintu no kwibwiriza n'icyo batamubwiye abo akabona ko gikenewe akagikora. Hanyuma kwimenyereza gufata ingingo. Aba bantu birabagora gufata ingingo cyane, kandi bica byinshi ari nk'abarongozi ho. Bica byinshi ariko banakiza byinshi uko kuntu batagira uruhagarara. Abarongozi bo hejuru barabakunda ko bakorana kubera ko ntibababangamiye. Ariko yari umuntu wo hejuru naho ari watiza gufata ingingo, urumva ko yica byinshi. Hapfa byinshi, ariko rero twovuga ngo imero zose ni nziza, imero zose ziravamwo abarongozi. Ariko umuntu ntakwiye kugira ugwitwaza imero yiwe mu gukora amakosa. Bavuga ngo je murazi ko ndumusange nico gituma nacerewe, ngo jewe ngo nabakubise mwese kubera ndumukorerike, ngo oya. Cyangwa bavuga ngo je ndumumelankolike rero ngo nico gituma nabagiriye akazi kira inzigo. Oya, ngo bavuga ngo ngo ibi bikorwa ngo sinabikoze ngo ndabiheze ngo murazi ko ndumufregumatike. Wapi ibyo ntibikora. Hanyuma fatire nko kubadandaza canke abanyamashirahamwe. Izi mero zose zirafise ico zikora mu kubaka urugo canke mu kubaka ishirahamwe. Mfatire kwishirahamwe canke ku rugo. Aha. Umumelankolike abakenewe kugira ngo yiyumvire icerekezo c'urugo. Avuga ngo mu myaka 5 uru rugo hari hakenewe ibi n'ibi kugira ngo ruzomere neza, kuko abamelankolike barakora plan, bagira ivyiyumviro bigera kure, bagatanga n'ibintu bishika nk'ama alternative ane. Bati kugira dushika iki kidakunze twokoresha iki kidakunze twokoresha iki. Baba bafise ubwo bushobozi bwo kuvyiyumvira gusa, ariko ntibafise ubwo kubikora no kuvyamamaza. Haba hakenewe rero ko ivyo bintu yiyumviriye agapanga, haza umusange wo kuvyamamaza, arondera aho bivagira contact. Haba hakwiwe n'umukorerike aza kubahiriza ayo mategeko. Avuga ati twarabipanze ko bizohera itarike 31. Ibiri n'indwi ntabibonye hatuzohura. Haba hakenewe rero n'umufregumatike iyo byamaze gukunda muha amatashe yo kubikora, kuko we nazoba ameze nk'umusange ngo azaragenda mu binda bite ibyo mwamuhaye abikora neza. Urumva zirafashanya. Ego turafashanya, tuba dukeneraniye. Mu ntango haba hakenewe uwo mumelankolike abyiyumvira, hanyuma hakaba hakenewe umusange akuza ivyo bintu, kuko abasange bajejwe kubikuza ariko ntibajejwe kubahiriza ingene bikora, birabananira. Haba hakwiye rero umukorerike aza kuvuga ati ibi bintu bipanze ukunuku wowe ujejwe ibi tutabibonye ntibishoboka. Hakaba hakenewe rero abo bafregumatike babyicarako bakabikora, kubera bo nta bindi baba biyumvira atari biri imbere yabo. Murumva rero ingene twubakana, murumva ingene Imana yaturemye ari turi beza ngo twuzuzanye mu butandukane bwacu. Ushobora kuba wararenganije uwo mwubakanye umuhoye uko Imana yakuremye,
ushobora kuba wararenganije abana bawe ubahoye uko Imana yabaremye, ushobora kuba wararenganije abakozi b'Imana, abapasiteri, abavugabutumwa bakurongoye ubahoye ko ari abasange canke abakorerike canke abamelankolike canke abafregumatike, ushobora kuba waragoye abakristo urongoye ubahoye uko Imana yabaremye. Sinzi ko woshobora gufata akanya ukiyumvira ku ntege nke zawe nawe muri ibi tuvuze, ukiyumvira amakosa wakoze n'abo wakomerekeje. Ushobora kwiyumvira gufata urugendo rwo kwibabarira ku makosa wakoze nayo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Igikorwa urimo gishobora kugenda neza kubera ingingo nziza ushobora gufata bivanye n'uko wimenye, umenye imero yawe, umenye inkomezi zawe, umenye intege nke zawe, kandi ushobora kuba umenya inkomezi utari ufise. Hera ubu ubwira Imana igushoboze ko izo nkomezi zawe zogira ikimazi mu rugo rwawe, zogira ikimazi muri ministeri urimwo, zogira ikimazi mu gihugu. Izo ntege nke zawe nazo ugira umwete wo kuzikosora, aho gutanatana kw'amakosa tugira umwete wo gukuza inkomezi ziri muri mugenzi wacu. Wabonye ko bidakwiye ko duciriranira urubanza kuko twese dufise inkomezi kandi twese dufise intege nke. Mwumva ari inde muri twebwe akwiye gucira urubanza uwundi? Nta n'umwe. Dukwiye gufashanya gukuzanya. Imana ihezagire Holy CANAAN TV. Nukuri urakoze cyane cyane gose, utubereye umugisha, kandi ndizera ko n'abakunzi bacu hari ico bakuyemo. Rero murumva ko atamuntu akwiye gucira urubanza uwundi kuko umwe wese afise uko yaremwe, bigoye kwahinduka. Twumvise yuko temperament ihinduka muga ntihinduka, ariko caractère irahinduka. Rero ubonye umuntu ari bimugora, gerageza umwumve, umutahure, mwihanganiranire, niho ningo zacu tuzozubaka neza. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Abadusubiye kugushimira ubugira kandi ngira nitwasubira kukwikora ko zotwita nzoza cane, nzoza n'ubusubira uturangirize ikiganiro cyacu dusengera. Mwami Imana yacu, tugushimiye kuri iki kiganiro dukoze cyo kwimenya. Waravuze ngo ariko umuntu iyo yimenye ntatsindwa n'urubanza. Turatsinzwe kubera ko twiciriye urubanza, tukikiripabiliza, tukababazwa n'ingene waturemye, tukumva tutitahura. Duciye bugufi n'imitima yacu kubera tutashoboye gutahura abo twubakanye, tutashoboye gutahura abana waduhaye, tutashoboye gutahura abo dukorana ku kazi, tutashoboye gutahura abo dukorana ibikorwa by'Imana. Turagusavye ikigongwe utubabarire, hanyuma uduhe inkomezi zo gukuza inkomezi ziri muri twebwe, uduhe n'inkomezi zo kunesha intege nke dufise. Turazi ko twakomerekeje abantu benshi, turagusavye imbabazi, uduhe n'umutima wo kubabarira abadukomerekeje kubera kutabimenya ibi, kubera kutimenya kwabo no kutamenya ko waturemye neza. Natwe uduhe inkomezi zo gusaba imbabazi abo twakomerekeje. Tugushimiye kuri Holy CANAAN TV washize muri iki gihugu cacu, ugashira umuhamagaro mu wirongoye. Umuhezagire, uhezagire umuryango wiwe, uhezagire umuhamagaro wiwe, uhezagire Holy CANAAN TV. Abantu benshi bashishikare gukira, kubohoka no gukura ku bw'aya majwi. Urakoze, uhezagire ukwitanga kwabo, kandi ushishikare gutanga ivyankenerwa. Dusengeye abantu bose bazokwitanga kubera iki gikorwa, ubugururira inzira, ubahe umugisha, iki gikorwa kizoshike kure. Urakoze kubikoze, mu izina rya Yesu nsenze uko. Amen.